Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Ça va. Ngabo. Umugore. Oya. Kinga gusa. Kinga. Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongere ndabifurize ibihe byiza. Nongere ndabaramutse kandi murabona yuko ibihe ni byiza cyane kandi turacari mu kazi kose nkuko bisanzwe. Iri Musiri Champion TV the selector man in town, the one and only Mbasireno Indundi nkuko bisanzwe. Hama murabona twagendeye uyu munsi twagize tuguma tugenda murabona ko turiko turagenda turacari Buganda, tuvi Buganda tugenda mu misozi kugira ngo tubereke rimwe rero ikigo gisara ciyemeza kimwe kigifasha abantu basanze bafise ubugwayi bw'ubumuga runaka. Uyu rero numwe mu bantu tugira tuyage kumusure hejuru, ariko uyu tugomba tuyage wewe ni hatari sana, yitwa Ngabo. Ni numwe mu basore niyo Ngabo. Ne Mugabo ni Ngabo nyene rega n'ubundi ko bimeze. Hama kandi Mugabo nze ndabakira imbere ya kamera. Ngabo na papa wawe ikaze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngabo umeze fresh. Yego. Asante sana. Mzuri sana. Unasema hata Kiswahili? Mzuri. Bien sana. Sawa, merci beaucoup. Mbo aba rero uyu Ngabo numwe mu bantu aranditse muri disara. Siko bimeze Ngabo? Aranditse muri disara muri mu kigo. Mugabo rero ibibazo bihari donc nza kuza mbaza papa wiwe na Ngabo tuze kuza tuyaga kameme. Ni ibibazo bibiri hamaduce twibananiriza. Papa wa Ngabo, ikibazo cyambere umaze kubona uyu musore wawe byakugendekeye gute? Ewe uyu musore wanje yaravutse avuka ntabizi ngene avutse, ariko bajya abavyeyi baje gusura umuvyeyi kugira bamukeze asanga bamuravye basanga amaso rimwe rirabahari irindi rirabahari. Barabwira nyina we bati byaje byose umwana wawe nukuri ntabwo akomeye. Nyina we ati nukuri ntacarwaye buke imisi kuhera niko biboneka ubumuga. Twaragiye rero turaje Bujumbura aho batubwiye muri muntuze kuri Senkizito batubwiye ko tubumuga sugo tuvura twebwe tuvura ubumuga usanzwe nyene bw'amaguru kandi umuntu akomeye yego akomeye. Mugabo we yavutse umenga mu mutwe bigenda neza nta afise ibintu bigoye gose. Hanyuma uko byagenze rero bwarakeye ndamujana kuijabi ahantu yitwa ngaye kwijabi. Yego barambira kwijabi barambira batoya twasanga ibimuga nyine bitandukanye, ariko rero Ngabo abagezemwo aranatunga no gutwinga ati papa oya kumenga baanyimenga sirevo yanje. Yego yanje. Hanyuma rero ko byagenze twace tumujana ahantu Igitega twaramaze imyaka 5 nawe mujana mugakino babwira cyo wamujana si hakiri mujanye Imana yamakiri ni nawe iyo. Yego hanyuma rero yamaze imyaka 5 bamugorora ariko byaranse gose baratinda baratubwira adadara mwana biranga byase rero uko byagenze twaciye tumugarukana baratubwira ati twakira abana batoyi cyane. Yaramaze gukura Ngabo mutahane muhira hanyuma umujane mu bigo byegereye iwanyu. Naciye mfata ingo yo kumujana mu kigo rero muri disa. Yego niho ndamujanye rero uyu Ngabo rero kugeza umunsi mu Gasenyi kugeza uyu munsi rero niho turi niho Imana amujanye neza na neza. Ngabo aracangamutse siko? Ngabo aracangamutse donc ageze mu kigo changement ni yahe nka wewe papa? Ageze mu kigo ndabona ko menga cyahibse cyane. Ngabo cyari yavuga Ngabo amenga ni ikintu ciki bavuga wiki ega ubumuga bwo mu mutwe niba tubisigura, ariko ndamaze kumwizera ko arazi ubwenge babarakira abashitsi karibu akamubwira umushitsi injira wakira agatebo gashira haze twicarane kuko adashobora kuvaza urindire papa ze. Yego baranyibukije cyane abashitsi baraje nuko agaca
hagati bakicara bakaganira ngabo naho ntoba ndahari ngo barahambera akakira abashitsi yama yicaye ngaho imbere y'inzu yahaja kubera ubumuga yego murabona nuko rero nuko rero reka nibarize papa wawe ngabo nzuride nibarize papa wawe mbo uyu munsi twaramutse tubagendera kugira ngo donc tuganire ku kijanye n'ingene uburyo bwo kwideplasa ugenda muri disara wongera ugaruka ngaho mbega ubona ubu buryo ubona ubu birakorohera ikibazo kirihe ngabo kuko ubu ntari kagenda muri disara agaruka Ibunyorohe na gatoyi kuko narigeze kwifatira ingingo yuko nomujana kwikinga nsanga ntibishoboka ndiyicara ngo afate ukuboko kumwe mubona kumwe ndi kugoroka kumeze gutya uko gusa ukora byose nta kuntu afata ku moto nta kuntu afata kwikinga namujanye ni moto kabiri nkagenda ngashira muntu inyuma akagenda mufashe gutya ndamara nk'indwi zibiri zitatu ariko mbona ko bingoye cyane cyo nafashe gutya nabuze ukuntu amikoro naciye mfata yuko nomugiza ngaha muhira muga abantu mako rimwe nkamujana uyu munsi rero nta mikoro dufise ako ndifuza ko ayova ngaha akagenda mu kigo akaguma n'abandi bana uko gitega mwishira hamwe hariya muri disa yego ngabo uzotambuka imana neza cyane mbo reka nigarukire kuri ngabo rero arafise icyumviro arafise icifuzo yuko azotambuka yego ngabo cyane gose ngabo arafise icifuzo kuzotambuka nigiki rero wose abantu bariko baragukurikirana iyi ni televiziyo kuri Musiri Champion TV nigiki wose rero abantu bariko baragukurikirana umuntu wari wese haba umuntu afise amafaranga yaba umuntu afise uburyo yaba umuntu afise icyo gufu yaba umuntu afise ikintu cyaricyo cyose ashobora kuba yagufasha kugira ngo ugere muri disara rero wicare ucangamusha abandi bana hama papa wawe nawe akomeze neza yego shaka ikinga ushaka ikinga yego cyane ku ruhande rwa papa wawe nigikubona wosaba nk'abajeje leta aba donc amashira hamwe abantu donc bafise umutima ko babufasha kugira ngo umwana ngabo urabona umwana aciye ubwenge ashike muri disara neza cyane jewe nosaba ubwa mbere ko ikinga agenderamwo nosaba kandi ubufasha yuko bishitse iryo kinga atari gende kuko urabona imvura iragwa hakaza nk'imodoka kaza kumutora ikamujana muri disara akagumana n'abandi bana nibyo nsaba n'ubufasha bundi urabona nukunyena meze sawa telefone ngasaba n'ubufasha nyine kuntu bogira sindabizi kuntu oba hari nk'ibirato bifasha kugira ngo umwana jewe ubu kugira ngo atambuke ndamufata nkamujana mwabonye ngene mvuye hariya mu kigo ndamufise ariko nyine nta kundi ameze no kuja hanze ari mu ijoro mbyuka saa 5 saa 4 kugira ngo ndamujane hanze kugira ngo akore byose hamwe mugarukana ndabize ugendayo ngabo papa azokugurira ikinga yego reka nabashimire cyane rero mwakoze kuba mwaduhaye umwanya tukayaga ngabo nawe wakoze kuba twabaye n'abajama wewe ni sawa yego cyane papa ndagushimiye cyane turabashimiye cyane yemwe Imana ibafashe cyane asante sana merci yego merci beaucoup yego asante ngabo asante iki gitipe ndagikunze ndakisize